burya imvura ni Kristo Yesu. Nagiye gusoma ijambo ry'Imana nsanga ni wagumana mu migenderanire myiza na Kristo Yesu, hanyuma ugacugiranira imigenderanire myiza na mpwemu yera, inzuzi zizodudubiza muri wewe, hanyuma n'ugutotahara utotahare uce wama n'ivyamwa bigaragare. Haleluya. Usomye muri Hosea 14 uyu murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Israeli nzomubera nk'ikime, nawe azoshurika nk'ikirungu, ashora imizi nk'ibiti vy'i Lebanoni, amashami yiwe azogasara, ubwiza bwiwe buse n'igiti c'umwelayo, no gutamirana kwiwe kumere nk'ibiti vy'i Lebanone. Haleluya. Gumana mu migenderanire n'umwami wacu, gumana imigenderanire myiza n'Imana, uzototahara. Niwe mazi meza, mwemu yera nukamuzimye, reka gume muri wewe. Niwe mazi meza, uzototahara mu izina rya Yesu Kristo. Mbere ugire n'ubumote bwiza, n'abandi naho uciye uvuze yo uvuga neza, ugire ubumote bwiza aho uciye, bumva ijambo ry'ukuri aho uciye. Haleluya, haleluya. Igice cya 6 umurongo wa 3 Hosea havuga ngo enda tumenye Uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi ataco ubuza kuza, niko nawe azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Haleluya. Nitwagira umwete wo kumenya Uhoraho, azotuvomerera. Niwe mazi meza, azotuvomerera, hanyuma tubone gutotahara mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma navuze ivyo kwitwararika muri uyu mwaka, witwararika ivy'Imana. Nagira ndakubwira ngo ni witwararika uzototahara nta kabuza. Ico nico usabwa kugira ngo uzototahare. Nuzototahara kubera wagumye mwishuka ukaryama cyane, ngo waryamye cyane agira amagara meza, waryamye cyane araruhuka bimera neza. Oya, Bibiliya yatubwiye ngo dutotaharire hehe? Mu nyubakwa z'Uhoraho. Dusabwa gutotaharira mu nyubakwa z'Uhoraho. Hanze mu mashuka bimwe vyo guherayo siho tuzototaharira. Ikindi kizotuma dutotahara n'ukwizigira Uhoraho. Twame tumwizigiye mu bihe vyose, mu bihe bigoye n'ibitagoye, uze wizigira Uhoraho, bazokubona utotahaye batangara. Ere gutizigiye Uhoraho mu bihe bigoye ni handi usanga wajonjogoye, mu yandi majambo ucumera nk'uwaravye. Ariko wizigiye Uhoraho agusubiza mw'inkomezi, ugaca uhagarara neza. Na Bibiliya irabivuga muri Yeremiya 17 hariya ku murongo w'7, abizigiye Uhoraho bameze nk'ibiti bitewe hafi y'imigezi y'amazi, kandi ngo nibo bahiriwe, baca bamera nk'ibiti bitewe hafi y'amazi, byama bitotahaye, kandi vyama no mu gihe c'uruzuba bikama ivyamwa. Haleluya.